Chimamanda uramutse wewe. Chimamanda n'umuntu atavogerwa. Chimamanda n'umuntu wiyenzuka mukora mu bwonko. Ashobora kugerana nawe. Nivyo kumboga ariko. Rero hamwe n'ivyo Chimamanda ndakwinginze wowe ntuzosore kugira Chimamanda. Kandi ndakwinginze ntuzosore kuzana ibintu bya Chimamanda uzana ibintu byo kumutera amajambo. Kandi nabijya bintu wanditse kuri Chimamanda ufute nandi udafuse. Abana bawe bose umenye yuko muzoshaka no kugira ikibazo. Ariko nivyo kuri Facebook sinahora ndabi. Navyo Facebook navyo Chimamanda nashobora Chimamanda ntashobora kubwo muvogera n'umuntu atavogerwa. Wewe wambwa wa mushenzi we urashobora kuvogera Chimamanda wa muhimbiri wakagabo. Kagabo kadapima riro 50. Ariko ukabona utafuse bijya bintu Chimamanda bijya bintu kumuva kuri Chimamanda. Nzoshika ndabafyonza hamwe n'ubwana bwawe. Bazi ko atasoni wakagabo we udapima n'ibiro 50. Urazi ko ngano siga Chimamanda aravugwa mu izina. Mani ndababaye gose mani nguriya yambaye nuzi ya journal shit. Mani reka kwigira muhungu ntawuzi. Mani ntawuzi. Mani ntawuzi no mumesha sana. Hagiye usanga afise n'ibindi bintu. Mani dusubire pax dusubire inyuma Jesse shobora kwemera nkubu nimba yabibonye pax. Nimba yoba yabibonye bigahera basi nkamusaba ikigongwe ko nkubu sinzi ngo nsabe ikigongwe ndamusaba basi uwo bafite nimero za Chimamanda azime nje ndamusaba ikigongwe ndamusaba imbabazi kandi je ndafukamye n'ukuri ndafukamye n'ukuri Chimamanda ndakubaha cyane uri umuvyeyi wacu n'ukuri ndasabye umbabarire nimba nuba narakoze amakosa reka dufate yuko ari imyaka yoba yarampenze mu kushaka kuvuga ibintu hirya n'ino ariko je ndasabye imbabazi umbabarire mushinga nta umbabarire cyane jewe mfise umuryango hamwe ugira ikibazo wobuguye mu ngorane kandi urakoze cyane kuntahura no kunyumviriza jewe n'ukuri ndacara umwana muto ndacakeneye kubaho no kurumbabarire cyane singwe mu bana tubukoze cyane nimba kiganiro tokibona basi mu bishikane mu mugire foro bimushikire abone basi yuko jewe atakabikanje nabikoreshejwe n'imyaka n'ukuri murakoze cyane. Uyu ndari karadodora ukose reka ndikodinge telefone nitabuye umuntu ari kadodora uko sivyo ndurabona uko ngaha cyo cyambere umwe w'amazi adodora uko Jya wamaze kwanza dodora kuri polisi cyangwa niba abapolisi babudukaye ntakaye dufisa bajya abantu badukaye bazinduka ijoro kandi ntibaza bavuga nkuko ntubabeshe kandi amwitabe karibu wewe mugabo umuntu aradodora ukamenga abantu sibo bari twari tugenda naho oya samahoro karibu we mugabo sa niwe ubahuka ukora mu mutwe Chimamanda sa ugakora mu mutwe Chimamanda uramuzi kuri Facebook Chimamanda uramuzi kuri Facebook uramuzi neza Chimamanda uri kuravuga wari cyangwe uri kuriteranya wari tamuzi wowe wa mugabo wenda kubwire utaretse kuzuragera uzurareka kuzura uracira mu Chimamanda ugo mugira amajambo kuntu n'ubwana bwawe bwose nzofimenya nzoshika mfyonze kuko nta Chimamanda uramutse wewe Chimamanda n'umuntu atavogerwa Chimamanda n'umuntu wiyenzuka mukora mu bwonko ashobora kugerana nawe nivyo kumboga ariko rero hamwe n'ivyo Chimamanda ndakwinginze wowe ntuzosore kugira Chimamanda
kandi ndakwingirinze ntuzosure kuzana ibintu bya Chimamanda uzana ibintu byo kumutera amajambo kandi nabijya bintu wanditse kuri Chimamanda ufute nandi udafuse abana bawe bose umenye yuko muzoshaka no kugira ikibazo ariko nivyo kuri Facebook sinahora ndabi navya Facebook navyo Chimamanda nashobora Chimamanda ntashobora kubwo muvogera n'umuntu atavogerwa we wambwa wa mushenzi we urashobora kuvogera Chimamanda wa muhimbiri wakagabo kagabo kadapima riro 50 ariko ukabona utavuse bijya bintu Chimamanda bijya bintu kumuva kuri Chimamanda nzoshika ndabafyonza hamwe n'ubwana bwawe bazi ko atasoni wakagabo we udapima n'ibiro 50 urazi ko ngano siga Chimamanda aravugwa mu izina Chimamanda urashaka gufata ona ndakwereke wa mugabo oya nukuri mbabarira ndakwereke urashaka gufata ujya mugabo uri kuravogera uramutse ariko nabigize mu guzina batse mugabo Mira mani kichumba hera. Kichumba hera. Washa. No siga ndakweretse ko ubwo ushobora gukora ibintu nkibi uri umuntu afise ubwe. Chimamanda ukamuvuga mwizi. Chimamanda. Ye. Aho no siga n'umukuru mbobo mwese ndabahambya. Kuko wavogera ibintu avogereka. Chimamanda sinzosubira. Oya kabisa. Wowe mugabo nejo bundi bamubona bijya mu mukora ku ma Facebook ngo mwamandisa amazina nguko nuko mugaca mushaka gufata abantu batavugwa mu izina ukacimutanga kuza kubavogera baga ntibavogerwa wowe mugabo wavogera atavogereka ariko nabandi bahora bamuvuga abandi bahora bamuvuga ninde urumva ninde wundi ndamuvuga atari wowe utagira indero wakagabona menga waranditse amazina ku ma Facebook ku ma Twitter ku ma ku ma Instagram ujya n'umuntu butoyi kuri Chimamanda wewe aho no siga ndakumvunye nkasiga ndakuboshe kandi nkasiga n'ubwana bwonda bufunze cyane ndakunika mwinja ndakurika mugusura sigara kweresura mugabo ndakurikura uzosubire Nagi kazogarukaho uzobibona ntashika muri utarafuta bijya bintu wasi kurubuka uwavuga Chimamanda zobiriza rero wa mugabo ndategetse urumva ndategetse ku kintu cha Facebook cyoco ku Instagram YouTube nagiri kuna kimwe zo kwandika uravyumva nayo handi woni wabisubira wa mugabo urona agateleviziyo mega agatelefone dose nabishika Doshishika ndakamera kuye. Wazi ko wa mugabo w'imbwa wa mushenzi we. Tobera hiyo wa mwimbi kazi we. Jaje kuvugana nawe. Po. Hari kibazo namba kibiramo. Uyu muntu kubera ikibimeze gutya. Ivyo bintu vya Chimamanda kwera. Kandi birakomeye ibintu byose nabirikotinze binyerikaragira nabirikotinze none mwari muzi nanye none byagenze gute sinabonye neza mu maso ntujejwe umutekano niwo Chimamanda yatumye sinzi ariko Chimamanda niweze yuko atokwankaho yokwankamwe arungika umuntu kwere akugagire ibintu nk'ibi nagira mu bibijya mu bigero kugira mu ryosha imbuga ariko je na telefone kameramani yenge Imana ifasha anyaruke hakiri kare kuko ibi bintu je ndumva binteye n'ubwoba no kuri Imana yanje niko ndiyumva none ni ibintu Chimamanda
nkagira Chimamanda bite mu kugira nk'imbuga kuryosha imbuga none harimo bifu ya serie nk'iyi yose n'umuranteye n'ubwoba ncenda najukumira mana yanjye ndagoba Chimashaka iyo ni Chimamanda ndamugaragaze nawe ivyo akora kuko we bavuga abandi we niyivuga ariko ntanzi kibirimo ntuma muri ko murabitiya nta kwankano ruba rurimo ngira rero n'umufana wiwe sinzi kandi ndire paxe atetura niwe n'umufana wiwe kubera umuntu ajejwe umutekano ntabwo abantu ajejwe umutekano bazagira iterabwoba nk'iryo niyaza ari jaje kukubwira ntazana ibintu nk'ibyo bakunzi bacu jewe gira ndabe cameraman ikizoba nzonye umuti gira cameraman ahageze turabe icyo twokora gitoya hama cewe bihere susubire kandi kugira kabisa urumva cyo ndabihagarika ibi bintu kwera ndabona vyo mpitana sawa mugumane natwe Paxi mani atsa kamera faster hari ibintu ushaka tuyage mani uvye biburu vya Chimamanda twakora hari umuti bavuye ngamani kuntuka manaswe no kunkubitira nga urumva umujamo utunyaruka ahubwo mamagi umuntu kuyakwandiki wawe mumvise neza makera ngira ngo nyaruka makera ari mu cyumba mani cyo n'umusomuntu ari heno no ari gamu uye yamaze gusohoka yamaze kugenda murabisanije wacihe uciye tunyaruke mani tunyaruke cyane mutipe mpereza tunyaruke mu mutipe yambaye jicho mbonye yambaye ntuze ya shone yambaye ntuze ya shone murabisanije ntani mino umuntu tumuheze yashitse mani ndababaye gose mani nguriya yambaye ntuze ya shone nzishitse mani reka kwigira muhungu ntawuzi mani ntawuzi mani ntawuzi n'umumesha sana agiye usanga afise n'ibindi bintu mani dusubire Paxi dusubire inyuma Jesse shobora kwemera nkubu nimba yabibonye Paxi nimba yoba yabibonye ahubwo rero cengira nsezera abakunzi bacu ya bakunzi bakoresha umwanya media ibintu bitubayeko bino biriko bimbera icigo jewe sinke kubitwa ariko ubu sikendoderwa kwicwa ariko uko biri kose je nimba narahisemo no mwuga uzofuma mpitana uzofuma ndawuzira ariko sinzoreka kuvugisha ukuri kwanje kuko muribuka no muri waka narigeze kwirukanwa ntowe ibintu by'urusaku ariko ibi byose navuga yuko ari urusaku ibi bintu bya Chimamanda byatanguye mu kuvyina ariko aho je biketse je ndabona umengo kweri ni hatari rero ibyibaza byose mwarabibonye intango ingene vyagiye sinarinzi yuko byo mu bintu by'inzigo sinarinzi yuko vyojemo ibintu by'inzigo yaba mwana mureke ntacyo ingoshe iyaba waruzi ibintu ingene bimeze yogize ibintu nk'ivyo sivyo gipa mama papa dada uyu mwana ntacazi umwana nta na kimwe azi umwana ntazi n'ikintu na kimwe
kandi nimba nshobora kuba nkuye amaruru no munsi nuko nshaka mumenye mutahura ikintu kimwe nukuri jewe nta rumoginwa je nta tabi nywa vraiment nukuri kandi uko nukuri abanzi baranzi abanzi baranzi mu bisanzwe j'ivyo bintu ntavyo mfata ariko imitima y'abantu mu mitwe y'abantu bashaka kungira nabi jewe ivyo baza banyagiriza nivyo baza bashaka kungirira nabi rero jewe ngaha iki kiganiro ndagishitseko nije menye ingingo mfata kuko ngo akaruta kandi karakamira kandi jewe vraiment je ndabona umengo abantu bamenyereye cyane kareho barankubita nyene sawa bakankubita sawa nkavuga ati sawa murankubise sawa biraheza ariko bo barahevye kunkubita ubu bageze ku yindi etape bageze ku yindi level iyi level rero bagezeko je ndabona ntigiye kunyorohereza kuko maze kubarizwa kwicwa kuri etape yo kuno kwicwa kuno umuryango wanje no ubura ndabona umengo kweri ariko je bampura ubusa no kuri jewe microphone bampaye je nta microphone mfise cikoresha umwanya nta microphone mfise microphone bampaye ntiyanakora narashimye kuko ndonse agashimwa ariko microphone ntiyanakora ariko rero gusha kuri no saha iyo ngiye kuja nije ndahazi nicewe ndahazi cameraman ari ngaho kuko ibi bibaye nawe birashobora kumubako birashobora kumugaruka kuko niwe ariko arakamera iki kiganiro ndibaza mwumvise mu majambo yashikirijwe yose mwayumvise rero na cameraman behange muhungu behange abisi ni hatari ariko sinarinzi yuko Chimamanda ibintu vyogeze ngaha vyogeze ahanga n'uwo mutima numva uri kurasimba ko nibaza yuko yohava nagaruka hamwe yugaruka asanga ndiko ndakora ibi bintu mugaruka asanga ndiko ndakora nk'ibi bintu ndabona umengo vyo bibindi vyo birebire reka ndabashimire cyane ariko gico nashaka yaba narivye basi kamera de surveillance ikamukamera ingene yinje ukamubona neza ko naje sinamubonye neza nagumye nunamye kira ubwo mukamubona je nari kumenya basaho ko ndabigenza je nkamu bigahera basi nkamusaba ikigongwe ko nk'ubu sinzi ngo nsaba ikigongwe ndamusaba basi uwo bafite nimero za Chimamanda azime je ndamusaba ikigongwe ndamusaba imbabazi kandi je ndafukamye n'ukuri ndafukamye n'ukuri Chimamanda ndakubaha cyane uri umuvyeyi wacu n'ukuri ndasabye umbabarire nimba nuba narakoze amakosa reka dufate yuko ari imyaka yoba yarampenze imyaka niyo yoba yarampenze mu kushaka kuvuga ibintu hirya n'ino ariko je ndasabye imbabazi umbabarire mushinga nta umbabarire cyane jewe mfise umuryango hamwe ugira ikibazo wobuguye mu ngorane kandi urakoze cyane kuntahura no kunyumviriza jewe n'ukuri ndacara umwana muto ndacakeneye kubaho no kurumva barire cyane singwe mu bana tubukoze cyane nimba kiganiro tokibona basi mu bishikane mugire foro bimushikire abone basi yuko jewe atakabi kanje nabikoreshejwe n'imyaka n'ukuri murakoze cyane murakoze reka sozere nizere yuko Imana izo ndengera ndetse nizere neza yuko nawene azokumvira aya masengesho kandi azobona n'iki gisabo amharire bihere no kuri sinzosura kandi kumuvuga sinzosura kandi kumucisha mu kanwa kanje sinzosura kandi kupiblia ibiki n'ibiki ivyo avuga n'ivyo avuga ukuri kandi ni nayo mpamvu n'Imana imuhezagira akaronka n'amakuru y'ukuri ya nyayo niwe muntu wenyine dufise avugisha ukuri
agaragaza aba ba fake pastor aba bakozi b'Imana ba fake kandi nukuri